bakira ekipe ya Medeama Sporting Club yo muri Ghana. Aha rero urumva yuko bitazoba vyoroshe namba. Hamigiye cy'isaha zitatu z'ijoro ekipe ya ASEC Mimosa bazoba bariko bakira ekipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania. Hamizindi match ni ku munsi wejo wa gatandatu igihe cy'isaha 9 Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo bazokwakira Tupuisa Mazembe yo muri RDC. Hama Pyramide bakire ekipe ya Nouadhibou yo muri Mauritanie. Wydad Casablanca muri Maroc bakire ekipe ya ASEC. Hama Simba aho turabe Simba bazoca bakina na Jwaneng. Nibaza yuko izi match ari zizoca zikurikira. Nizo match novuga muto bashikiriza Petro do Rwanda bazokina na Etoile du Sahel. Ama Esperance de Tunis bakina na Al Hilal yo muri Sudan. Iyi ni yagira umukija Jean-Claude Musauza. Muri rusangi nuko ariko muri Confederation nabo bazokina novuga kwa Mungu inkino zose. Club Africain bazokina na Academica. Equipe ya Diable Noire bakine na Sekukun. Equipe ya Fiti canke ni equipe ya Future FC yo muri Misiri bazokina na Al Hilal Benghazi. Equipe ya Rivers United yo muri Nigeria bazokina na Dreams yo muri Ghana. Ama yose Marja muri Algeria bakina na Supersport yo muri South Africa. Zamalek yo muri Misiri bakina Sowar yo muri Guinea. Berkane yo muri Maroc bakina na Stade Mali yo muri Mali. Sangrada yo muri Angola bakina na Abu Salim yo muri Libya. Ibaza yuko Dorcas ari zo nkino zihari novuga muri Ligue des Champions ndetse no muri Coupe de la Confédération. Nivyo muri Champions League muri Afrika birumvikana ko biriko bimeze biriko bigenda neza na cyane ku mugwi wa Tupuisa Mazembe Angleterre. Muzi yuko nabo bari bamaze nk'imyaka igera kuri 3 batasa cyane mu nkino nya Afrika kuko numwe mu migwi yagize ibibazo byinshi cyane bivanye n'ubuyobozi wabo. Navuga no Katumbi rero ekipe yagira asubira inyuma nk'ibirenge. Rero nibaza ko nkuko bivuga Alonso ni nkino za Champions League muri Afrika mbere no muri Confederation Cup benshi barindiranye hariho shock ubona yuko zizoba ari ziteye igomwe cyane gusumba izindi. Ngira rero benshi tuko turitega iki nkino shock hagati ya Al Ahly na Young Africans. Nabonye novuga Young Africans niyo yabatsindiye muri Tanzania muri macaro mengo baranganyije. Oya Yanga yaratsinze cyangwa ni Simba yanganyije. Yanga mengo yari yatsinze. Raba neza uraza gusanga nuko bimeze. Nivyo rero nibaza ko imigwi yo muri Tanzania ikintu kinini cyane abantu baturindire kumenya nukuraba inyuma ya Young Africans nyuma yo gushika muri finale ya Confederation Cup mu mwaka uheze muri saison iheze ko bo repeta performance nziza bakoze bagiye gusezerwa na USM Alger muri finale. Nukuraba rero nimba abantu babanyi bacu muri Tanzania bo bariko baratera intambwe ishimishije yuko bo bandanye baduserukira neza cyane. Nibaza ko ari vyonye muri Afrika Alonso. Nibaza ko atavyinshi cyane umuntu yoshira koko byinshi wabivuze. Yanga na Al Ahly baranganje kimwe buki. Baranganije amasimba. Kurande gwa Simba. Ngo niyo yatsinze. Simba kuri match bakinye reka cyo turaba gatoyi. Yanga ni muri Coupe de la Confédération. Bose bari muri Ligue des Champions. Bose bibiri ya mbere mwiza. Simba bo bazokina na Jwaneng. Nako ndavuga kuri Tupuisa Mazembe. Burya waruzi ko Tupuisa Mazembe mu itsinda barimwo nyuma y'indwi zitanu. Bari kibanza ca mbere banganya amanota na Mamelodi Sundowns mu nkino zitanu bafise amanota 10. Yawe no Nouadhibou na Pyramide y'imigwi yose biraboneka yuko byamaze kuba amazi. Nivyo Simba ni ya kabiri mu itsinda barimo. Nyuma y'inkino zitanu bafise amanota 6 ya kipe ya mbere bari kumwe ni ASEC Mimosa na amanota 11. Nuko bimeze. Reka tunyarukire novuga ku mugabane Burayi duce navuga mu nkino zitegekanje mu mpera zino ndwi muri ano mashampiyona akomeye yo kuri no mugabane. Mu Bwongereza bazoba binjiye ku munsi ugira 27. Ejo Brentford bazokina na Chelsea igihe cy'isaha 11. Nottingham Forest bakine na Liverpool. Brentford ya 15 bazokwakira Chelsea ya 11. Ama Nottingham ya 16 bazokwakira Liverpool ya mbere kugeza ubu. Tottenham Hotspur ni ya 5 kugeza ubu bazokwakira Crystal Palace ya 13.
ekipe ya Everton ya 17 kugeza ubu bazokwakira West Ham United y'umunani, Newcastle United ya 10 bazokwakira Wolverhampton y'icenda. Izo match zose ndetse n'urukino rwa Fulham ya 12 bazokwakira Brighton y'indwi, zose zizoba saa 11 match zigera kuri zitandatu zose. Hamwe urukino rwa saa moya n'igice ni Luton Town ya 18 bazokwakira Aston Villa bari mu kibanza ca kane kugeza ubu. Burnley ku munsi w'Imana ya gisaha 9 ya 19 Burnley bazokwakira Bournemouth ya 14. Match novuga izoba iri iranga ino journée ni Manchester City bazokwakira Manchester City ni ya kabiri kugeza ubu bazokwakira Manchester United ya gatandatu. Match ya nyuma ni Sheffield United kuwa mbere ya nyuma bazokwakira Arsenal ya gatatu kugeza ubu. Nibaza ko twahagarara gato kuri no match ya Manchester City na Manchester United bafitaniye ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 11 n'igice. Igihe cy'isaha 11 n'igice. Ni Man City kugeza ubu bari mu kibanza ca kabiri amanota 59, Manchester United kibanza ca gatandatu amanota 48. Muri matchare ekipe ya City yatsinze Manchester United babasanze muhira ibitsindo bitatu kubusa. Ni match novuga ekipe ya United yari mu bihe bibi ndetse wanashima n'ubu itarabivamwo complètement, ariko match yari ku rwego rwo hasi ku ruhande rwa Manchester United. City nayo yari imeze neza niko no bivuga. Eski no match iraza kuba itubikiye iki muri rusangi ga Dorcas? No match ya Manchester City bagiye kwakira Manchester United no ku kibuga cyabo. Aboni uko bimeze kose derby ziba zigoye Pep si kibanza uburimwo derby numva ko ni derby nyene ni migwi bisangi gisagara ni migwi bifise kahise gakomeye cyane ni migwi biha novuga iba ihangana cyane kandi nubwo buke babo buhari cyane hagati yo migwi uko ari ibiri. Ashira ko yuko Manchester United nkuko twobivuga Manchester United twobuke ko imaze imyaka myinshi idatwara ico gikombe, imyaka kuva 2010 na kangahe 2013 Sir Alex Ferguson ava muri Manchester United. Manchester United ntiyasubiye kandi kuri kwirukira nyuma y'ibikombe vya Premier League, kiretse ko vyaraciye kuri Mourinho baratwara Europa League. Ashira ko kuri kano kazoza ka hafi ekipe ya Manchester United ifise Pep Guardiola, ekipe ya Manchester City ifise Guardiola mu myaka 6 ibikombe bitanu, umva ko ari ekipe kabisa urumva gisagara ci Manchester. Uyu munsi twavuga yuko yakiri rouge cyangwa gitukura, igisagara ci Manchester uyu munsi twavuga yuko kiginavuga kiri bleu ciel, kuko Manchester United ni kaze cyane muri ino myaka nk'itanu itandatu iheruka. Rero ariko gusa aho bizagukomerera yuko ino migwi ibiri ico bahuriye ko niyo derby, ariko kandi derby shira ko yuko ekipe nayo yo biri ya mbere idiri ya nyuma ikiza gukura ku iyo derby yuko bikomeye cyane. Nivyo muragerageje kuraba siri papier cyangwa ku rupapuro ekipe ya Man City kugeza ku no mwanya muri championnat twavuga yuko mu ndwi zishika kuri zitatu zeruka ni ekipe iboneka yuko ari inguvu zike abariko barerekana novuga bivanye n'ibiharuro bigaragara cyangwa ibitsindo bariko baratsinda. Urabona yuko ku ndwi nka zitatu ziheruka bahura na Chelsea batsinze igitsindo kimwe ku kindi baranganya, batsinda novuga bakina no wa Brentford barutsinze igitsindo kimwe ku busa, baheruka muri june ya 26 gukina na ekipe ya Bournemouth bayitsinze igitsindo kimwe rukumbi. Biboneka ko muri izi nkino zitatu za nyuma ekipe ya Man City ari uburyo ku ruhande rwo gutsinda sikirenga cyane. Urabona yuko no gutsinda batsinda bigoye cyane baviraho gotera izuba, kiretse ko muri FA Cup uheruka bagiye kunyagira kano ekipe ka Luton Town bakagema bitandatu byose ku busa. Ariko umukeba Manchester United nawe twavuga yuko avuye mu novuga kuri june ya 26 bitameze neza. Ugiye Manchester United na Fulham baratsinzwe na Fulham bibiri kuri kimwe kandi bari muhira bari bamaze novuga nka series ama match nkane ama match ashikakurane kuri Manchester United yatsinze novuga ekipe ya Wolverhampton, yatsinda ekipe ya West Ham, yatsinda Aston Villa, yatsinda kandi Luton Town. Inyuma yaho urumva bace batsitara muhira kuri Old Trafford batsindwa na Fulham, ariko kandi baraza barivyukiranya muri FA Cup baratsinda ino ekipe ya Nottingham Forest. Rero twavuga yuko ku ruhande rwa Manchester United ku ruhande rwabo target ni imwe, nukuraba yuko bokwegereza imigwi ya Tottenham, nukuraba yuko boza muri Big 4
ariko kandi aho biza gukomerera imigwi yose igiye guhura novuga itari no mu bihe byiza kuko Manchester United yo imaze imyaka myinshi itari mu bihe byiza ariko ino equipe ya City imaze imyaka myinshi iri mu bihe byiza ariko ino saison hari agahaze kariko karigaragaza kuko ni equipe iboneka yuko bakinyi benshi basa n'abarushe umengo bamwe n'abandi babanza bati twege igikombe twarondera twarakironse hariyo iyo nzara ntiko cya kimashini c'ibisindo tuko turabona muri championnat kandi shira ko yuko bagiye guhura na Manchester United ikibanza cya mbere atari bo bakirimwo aha rero ndavuga ni aha rero ku ruhande rwa Man City baza kuba bafise aho gace bati Manchester United n'ubundi muri derby nta womenya burya Manchester United burya ahantu twobona yuko twoyihambira niho kenshi kuza gutangariza abantu urabona yuko umengo City sani muri ino myaka ibahagaze hejuru ibakandagire bacako hejuru ariko ngani wotangara Manchester United tuko turabona ikaza kuri Etihad Stadium ikahagarika umurindi navuga umuvuduko w'isake wa Manchester City kandi byose birashoboka abakinyi beza barabafise gusa novuga equipe ya Manchester United gusa aho bigoreye nuko ni equipe ubona mwengo na regularite rashobora kuzaga kukwereka match nziza muri ino ndwi indi ndwi bakaza bagatsitara ariko kandi umengo bafise nubwo bwo kuvuga yuko umengo bafise complexe d'infériorité ugati uyu munsi City by'ukuri baraturusha uravye umumenyereza ni mwiza bakiri bafise ni beza par rapport yacu ako kantu rero nibaza ko niko katakaye kakanya novuga ndavuga gute ya fierté ya Manchester United y'abakinyi bakera nk'aba Rio Ferdinand banose ba Giggs nayo fierté yo kuvuga ati ni Manchester United dutegezo kugwana kagateka kacu mengo vyarahindukiye uyu munsi biri kwa City ni uyisanga muhiringa wati twe nushobora kudutsindira ngadufuma tunganya rero ni City kandi kindi naco dushireko kuri Etihad Stadium bariko barahatsindirwa yego bamaze inkino nyinshi cyane umengo ziko ziraja kuba 23 kuri Etihad Stadium kuza kubatsindiraho n'ukunganya rero kuri Manchester United nimba bifuza kwegereza izimigwi ya Tottenham Hotspur birahera kuri urukino rwo ku munsi wa Mungu ahandi bigoreye cyane Manchester United ifise kuza kurondera vya bibanza bine vya mbere vya Champions League undi nawe ariko arondera titre aha rero nizo biza kuba bikugoreye cyane City mugiye yotakaza urukino rwa Manchester United Liverpool nayo igatsinda urukino rwawo kandi meshira ko yuko Liverpool yoyo izokina bien avant y'umugwi wa City bano bazokwinjira kwa Mungu bazirezirita zaraye zibaye ku ruhande rwa Liverpool nimba batsinze nimba batakaje rero nkavuga ni ku ruhande rwa Manchester United nimba bifuza kuza mu bibanza bine vya mbere birahera kumukeba no kumukura novuga ubwo bubasha bwose bubagaragaye ko muri ino myaka nk'itanu heze Manchester United iheruka gutsindira City iwabo muri Premier League hari genekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 inyuma y'ico gihe muri Premier League barakinye match zigera kuri zitanu muri izo match zitanu zose Manchester United yatsinze inshuro imwe yonyene ahandi hose inshuro zine ni Manchester City yatahukanye intsinzi